Kw'igenekerezo rya 24 Kigarama umwaka uheze niho nyanubweranda Papa Francisco yugura umwaka wa Yubile y'Eklezia yose yiva ikagera, Yubile y'imyaka 2025. Hari mw'ijoro ritwinjiza mu munsi mukuru wa Noheli, maze aratangaza ko twinjiye mu mwaka mweranda, umwaka w'ikigongwe c'Imana. Iryo yugururwa yabereye mu isengero nkuru ya Petero mweranda hari i Roma, niho yaciye yugurura n'urugi rw'ikigongwe. Ku munsi mukuru w'umuryango mweranda w'i Nazareti hari itariki 29 z'ukwezi kwa 12 muri uwo mwaka wa 2024, niho naho yugurura urugi rw'ikigongwe mu isengero nkuru y'i Latra, ari naho hari intebe iranga ubutumwa bwiwe bw'umwepiskopi w'i Roma, akaba n'umwungere w'Eklezia yose. Ni kuri uyo munsi kandi hari hatekanijwe ko haba umugirwa wo kugurura umwaka wa Yubile mu madiyoseze yose yo kw'isi, bikabera amasengero katedrale, no ngaha i Ngozi wacu niho twawugurura. Kw'igenekerezo rya mbere nzero muri uyu mwaka, ku munsi wa Bonane, ku munsi mukuru wa Bikira Mariya nyina w'Imana, niho yugurura urugi rw'ikigongwe mu isengero nkuru ya Bikira Mariya, Basilique Santa Maria Maggiore. Kw'igenekerezo rya 25 nzero uyu mwaka, ku munsi mukuru w'ihinduka rya Paulo mweranda, naho yuguruye urugi rw'ikigongwe mu isengero nkuru ya Paulo mweranda, Basilique de Saint-Paul hors les murs. Ayo masengero yose ari mu gisagara ca Roma. Mu gihe cyo kugura umwaka w'ikigongwe, Papa yarategereje ko hogenwa muri diyosezi imwe yose ibibanza vy'aho abakristu bogirira ingendo nyeranda. Hano muri diyoseze yacu ya Ngozi, twisunze iyo ntumbero Papa yaduhaye, hari indinganizo twaciye twisunga. Ibibanza vyagenwe ko hobera ingendo nyeranda ni isengero ya katedrale, hamwe rero na hariya ku Mukinya ku kirimba c'umusaraba, kitwibutsa ikigongwe c'Imana Yesu yaduciriye mu kutwitangira ku musaraba. Harashinzwe kandi ikirangamisi caho umugwi umwe wose w'abakristu wohimbaza Yubile. Kuri itariki ya 5 Gitugutu haramukiwe abakristu bo mu nzego z'abasirikare n'abapolisi hamwe n'imiryango yabo, ni ukuvuga abo bubakanye hamwe n'abana babo. Muri izo ngendo nyeranda zitegekanijwe, abakristu boza barasoma canke basomerwa ibice bikuru bikuru vy'ikete nyigisho Papa ashikirije igihugu c'Imana, aha twibutsa ko ukwizigira kutazerutsa. Papa aratwemerera kandi n'indurujensiya ya gose ijanye n'uyo mwaka wa Yubile, indurujensiya za gose, les indulgences plénières. Mbega indurujensiya ni ukuvuga iki? Indurujensiya ni ukuvuga inema umuntu aronka
y'ukuronka ikigongwe ku bicumuro vyiwe, akaronka n'ikigongwe c'udusigarira tw'ivyo bicumuro. Kuko burya iyo umuntu yireze neza mw'isakamento ry'ikigongwe, arekurirwa ivyo vyose yakoze, akarekurirwa n'ibihano vyose bijanye. Ariko burya igicumuro cose cama gifise udusigarira tw'udukomere. Uko kiba igicumuro kigoye, niko dukomere tuba twinshi. Utwo dukomere rero tuza turozwa kugira ngo dukire neza. Indurujensiya rero ni nema idufasha gukira kutwo gukomere tudusigarira. None kugira umuntu aronka indurujensiya bisaba iki? Ubwa mbere bisaba kuba yireze neza, yarahawe isakamento ry'ikigongwe, agahabwa ikomuniyo, agasangira ku isakamento ry'Ukaristiya yiteguye neza, hanyuma akitwararika ugusabira imigambi n'ivyifuzo vya Papa kuri Ekleziya. Ubwa kabiri umuntu aronka indurujensiya iyo yagize ingendo nyeranda mu bibanza vyatekanijwe muri diyosezi imwe, akahimbariza inkuka ya misa yabanje kwitegura. Ubwa gatatu umuntu aronka indurujensiya ya gose yaciye mu rugi rw'ikigongwe rwo muri ya masengero ane makuru y'i Roma, cyangwa amasengero makuru ari muri Israeli. Ayo nayo ni isengero y'i Betelehemu, isengero i Yeruzalemu aho Yezu yahambwe, hamwe n'isengero y'i Nazareti aho Bikira Mariya yabonekewe n'umumarayika Gaburiyeli akamubwira inkuru nziza yuko azokwibaruka umwana w'Imana. Ahandi umuntu aronkera indurujensiya ni mu kibanza cagenwe n'umwepiskopi muri diyoseze imwe yose, bya bibanza nababwira. Ubwa kane kugira ngo umuntu aronke indurujensiya gose bisaba kwagendera muri ivyo bibanza vyagenywe, akamara umwanya agira igisabisho cyo gutangarira Yezu ari mu isakamento ry'Ukaristiya, cyo twita adoration, akahazirikanira ijambo ry'Imana, agasozera kuri Dawe wa twese na ndemeye, hamwe n'igisabisho cyo kwitura umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ubwa gatanu umuntu aronka indurujensiya yo yitwararitse ibikorwa n'utwigoro tw'urukundo, utwega umubiri n'utwega umutima. Ibikorwa by'urukundo bifasha ku mubiri ni indwi: uwushonje kumuronsa utwafungura, uwunyotewe kumuronsa utwanywa, guha gahuzu uwutagira ico yambara, kwakira ingenzi, gusuhuza abagwaye n'abageze mu zabukuru, kuramutsa abari mu ibohero no gufubana iteka abapfuye. Ivyo nibifasha umubiri. Hariho ibifasha umutima, navyo n'indwi nyene. Hariho ubwa mbere guhanura abakekereza, bwa kabiri guha inyigisho ndoramana abatazifishemo ubumenyi kandi bazikeneye gutyo bakaronka umuco. Ubwa gatatu kuburira abacumuzi kugira ngo bahinduke. Ubwa kane guhoza abari mu marira. Ubwa gatanu kurekurira abakugiriye nabi. Ubwa gatandatu kwihanganira abakugora. Ubwindwi gusabira abazima n'abapfuye. Udukorwa tw'urukundo dufasha ku mubiri cyangwa ku mutima umuntu aturonkamwo indurujensiya ya gose mu mwaka w'ikigongwe. Ubwa gatandatu kugira ngo umuntu aronke indurujensiya ya gose
bisaba ko ashyira mu ngiro twigoro tumwe tumwe nk'ukwisonzesha cyane cyane ku munsi wa gatanu, kwiyima itagira mvura nturabidusamaza bigatuma mbere shetani tuboha, hamwe no kwirinda kurenza urugero mu mfungurwa no mu binyobwa. Papa arongera ati ku basaseredoti umuntu aronka indurugensiya ya rwose iyo afashe akigoro gukongereza umwanya wo kuguma mu cemerezo kugira ngo bahe umwanya ukwiye abakristo bashaka kwirukira isakramento y'ikigongwe. Kuri iyi tariki rero yaho abari mu nzego z'igisirikare n'igipolisi bahimbaza yubile, turabakebuye kugira ngo uwo mwaka ntubabere impfagusa.